yaga ni 001+257 Green City. Okay, tupo ndani ya Mwinga kabisa kama unavyoona. Ni hapa zilonefu kabisa, zilonefu. Okay, jemu kwa banyiti misio se banyiti munu wichuma aka kokoliko bingwa wa matangazo. Ndani ya kipindi story na vigi story. Beyond camera kuna Mango mwenyewe, ukipenda muite aka Damwempe. Okay yaga, ariko uno munsi kabisa muri story na vigi story nkuko namye ndababwira sindaborohereza tuko turatembera kabisa dutera inkuru n'abadandaza batonya kabisa, ariko muri gana ganyereka ndakubwira ati je namandabigenza nko kunyene. Oya mambo vipi? Fresh. Urameze neza? Ego. Akazina Iranzi David. Kakandi bagutazira kera? Geta. Gisigura kibo. Ntabyo nzi cyo gisigura gusa nuko yari umuririmbyi. Yari umuririmbyi? Ukabumukunda? Akaririmbo gatonya ka Geta. Banyiswe Geta bivanye n'ukuntu nkunda kuririmba. Uwo mpawe ntera akapera ndirimbo nimwe ya Geta basi. Ntayo nzi. Ntayo uzi bro. Iyagoye wewe bizi basi. Kiwanje. Ego tora mikro kabisa babwire. Unda kuririmba tw'Imana. Kabisa nta na kimwe. Tuje muri mudu. Samuhimbaza nyiriho gifite ubugingo vuga ineza yangiriye. Ayaga nzamuhimbaza nyiri safi sana. Usenga mu rusengero rwo bro? Agita Fekabo. Okay, wavuze kwita Geta. Okay bro, tutatevye gose. Leka turebe yuko ari ico twofashanya mu kino kiganiro cy'uno museti. Washobora kumbwira ingwara zibiri umuntu ashobora kugwara mu gihe akunda kujya dakaravye? Hariho korera, urashobora kugwara kandi n'inzoka. N'inzoka, imamba, incagwatsi? Inzoka zo munda. Okay, inzoka zo munda mugaha akunda ko hariyo inzoka bwoko kibwo? Hariyo amibe nayo nibaza kivana no kujudakaravye. Uruyoka gwamibe kandi amacinya uruyoka gwamibe rakunda kuba rurerure. Okay. Bro, leka gatonya nakubaza none hamuriki abakobwa bakunda kujya makeup badakaravye? Abakobwa bakunda kujya makeup badakaravye je no bahanura yuko bobireka bakareka kuza barafungura badakaravye. Asante bakwitande? Iranzi David. Iranzi David akazina biteze ni Geta niko bavuze. Geta. Bro, urafise 1010 nshire kwa majana 2 mperike tuyarira? Sijana gusa. Ijana rizane. Rime bro, rime. Okay. Jenje nshaka kijana kugira bibe icabiri nshye mperike tuyarira? Okay. Igikwanka kwivoka? Nangorane. Okay, ntacyo mukanya nyuma y'imwe tutandabizanye. Okay, bamwita Geta. Haro, tubandanya kabisa buhoro ngaha hariho uyundi mudandaza atavyesha kabisa rero narindiye guhera kari bro mambo vipi? Fresh okay. Kutaboneka. Jendi ngaha nyene. Bro wagurira basa abantu je ngaha ngomba gukoroka none ko nyagurira wewe nicare fresh. Ariko ari nkaka kiwanje. Ya bro herero ho nicaye kwera atari ibintu by'ubusambo kweri. Umushitsi kwanza uramubisa kicara Ahubwo reje mbona umenga bazananye ibintu byinshi banzuze kwanda ndagutembereze kwanza mu bintu nkoreramo. Mu bintu ukoreramo. Yaga guhera hehe? Hanyene duhagaze. Urabya ha hose aha. Iyi mizigo yose ni yanje yose. Nikirato chokwira Mango kabisa. Ko Mango nayo ni kirenga Imana yamuhaye umenga ni cyose. MC Mango ngaha ibintu vyiwe mbona umenga nta birimwo kweri. Mugabo ndagerageza. Uragerageza bro? Hana fresh. Ariko bro buri gihe je misi yose. Misi yose kunama ndabigenzi yoshikiriye abantu ngaha. Je ndaziwe rimwe muri rusangi abanyagihugu ngaha imuyinga barakuzi muri industry y'umuziki. Sawa? Suko nyene? Imitende ni bukebuke kweri. Nko kwitambulisha imbere y'abanyamuyinga kabisa kameme banzo bavyure barasinziriye. Munchama akira akamike bro. Akamike. Je kubera ibintu byose sanzwe mvunagura. Sivyo? Naha jeno bakoma gatoya. Vuga ati icutarabona uzocerekwa no kuramba. Inshuti yanje humura. Icutarabona uzocerekwa no kuramba. Karako ibisigaye naho ni mu nyuma. Yaga bamwita Harahiye ni ome simple canke intore ngabo niryo nkoresha mu bikorwa by'iwanje. Ome simple intore ngabo. Ufise intore ngabo niyibaho gusa. Noneho asante sana bro, ndabona kabisa akazi yose nabi nabonye imari zirakwiye. Ubona abakiriya bigenda gute bro? Abakiriya ewana ni mitende kubera nawe ngaha ndaza ugenda ushoreye kweri. Bana aho nta na kimwe bro. Ingore mukunda guhura nazo muri rino rudandaza n'inkuzi bro?
ni nka zirya nawe uhura nazo nyene mu buzima bwiwe. Hapana bro, je mvuze ingorane ziwanje ni zagwanje nawe zagwawe ni zagwawe. No muri kano kanya hagarara nk'umuntu w'umugabo w'ingorane ubona kabisa ubona zo mu rudandaza ikintu kikubangamira cyane. Ni nyinshi cambere na mbere ibintu iyo bizimvye mwebwe nkamwe abakiriya tubasiguriye ko vyazimvye ntimushobora kuvyumva. Iyo ni ingorane ya mbere kuko nk'ikintu ndakiranguye 200 nkakiguha ku bihumbi 25 uvuga ati ivyo bitanu nivyo wishiriyeko. Bro Jesse na mamba sondeka urabizi je ndumukire wanyu buri gihe simba sondeka Uraturira kwera uraturira. ndatwika hagasha Cyane. cyene hano nabomora ubu ndabomora kandi aho nabomoye nugururamwe n'imbizi abansi bakaburaho bubaka. Nanje rico nkora ndacokeza. Uracokeza urumva uri cyo Kiwanje ko ndacokeza. vugira rero itazirano ryawe rya buri gihe. Iryo nkoresha mu ncamake izina nkoresha mu bikorwa by'iwanje ni intore ngabo. Intore ngabo bro. Okay, tudatevye cyane gose je ndavyemera kabisa ibyumbwe byose ni sawa. Turaza gukosorwa n'amakomantere hariya bro. Reka ndakubaze akantu gatonya sana sio? Uri ready? Ndi tayari. Okay bro, wambwira ingwara zibiri zitegwa no kudakara no gufungura ibintu kenshi udakaravye haduka ingwara nyabaki. Chambere ni korera tusanzwe tuzi n'amacinya zo ni zibiri zihuta fast. Vyihuta cumbanurira abakobwa bajya makeup badakaravye. Abona barafise impamvu ariko jewe ngerageje nko kubahanura cyangwa se n'impanuro nobaha uko jewe ndabibona. Ushobora gusanga ufungwe udakaravye bivanye n'iki nuko wabuza amazi. Mbe babuza amazi nawe ndakwibariza. Ahubwo rero urumva benshi je sindamenya ikintu batuma bampanurire bamera impanuro baze barareka kujya makeup badakaravye. Mu kubahanura jewe ndabicisha muri ya mpano yiwanje mvuga ati bungabunga ubuzima kuko nitwe Burundi bw'ejo ni wiyubahe wihesha agaciro utandukanye icatsi n'ururo wimenye unezerererwe ukumeze karako singume ndakucisha amajambo yaga. Asante sana akazina usubira wambwira akazina. Intore ngabo harakandi wavuze hariya sempre nyumba sempre sempre. Asante sana je ni kwa kumwe kabisa banyitumwe wicuma aka kokoriko atwanye bumper to bumper ndani ya story of the story. Asante sana. Ni 001 plus 257 Green City. Nkuko nababwiye uno munsi ni bumper to bumper ni story of the story. Turi muri business uno munsi kabisa kubadana za batonya kabisa. Katoka rakura niko bamavuga. Mambo vipi bo? Salama kaka. Akazina hariya ninde? Jewe nitwa Lome hari akazina kera bakunda kuba bo gutazira na kahe bro benshi bamenye amatazirano. Urumva kukuvana n'ivyo nkora kenshi bampamagara connaisseur Lome. Connaisseur Lome ariko ndazi kenshi mu buzima hari tuzina abantu bagiye baratazira na kera ugasanga umwana yitazira izina kabisa bana nawe sinzi kuno boba baragutazira muri ico gihe. Urumva dufatiye kera tukiri bato hari akazina Lomji. Lome burya n'izina ry'abavyeyi bampaye ariko abantu barakunda kwiyorohereza uraza abantu babajene turakunda kwiyorohereza tugashaka no kuryosha akantu kandi umva niho bacaza baramamagara Lomji. Lomji nako katazira no konyene wewe wari ufite. Ndiyo. Bro ndabona wewe kama kawa ipamba ntuhengeshanya nagusanze ku kazi uno munsi kabisa twamaduhura tufungura amafaranga hariya tutazi burya umuntu abakora iki. Uno munsi yo twaje kabisa neza ku kirindiro nyezina bro. Ubwa mbere na mbere je kabisa mbaenda kwisabira ikintu ngaho urafise 10000 nshire ko 2000 nkwereke tuyarira. Urumva muri uno mwanya musanze ntiyarondera mugabo nyene amahera tuyaronda kugira tuyajye yaga ndayafise no kuca komanda yajya kabisa. Au vipi? Haya bosi ni nkingorane iyihe uhura muri business ngaha kabisa ni nkutugorane nkutubona kabisa tukugora changamoto ucamo ngaha kabisa ukavuga ati harasha ni nkutuhenga. Burya ugiye muri commerce ni ibintu bibiri tegezwa kuba ingorane n'umunezero. Ngwane rero duhura twebwe muri commerce yacu turashobora kwizera umuntu tukamuha nk'impuza tukavugana yuko azo turiha mwago cyusanga bibaye ingorane amahera kandi ari umwumvikano mwari mwashize imbere ntaba akikurishe. Izo ni ingorane hanini dukuturonka twebwe abakomersa. Pole sana bro, ivyo bishikira bose kabisa burya kukintu cy'akadeni. Abarundi bo babifashe kabisa nagahigo kabisa bazi ko umuti w'ideni no kwiruka
nuguhunga uwo kwishyuza suko nyene bro kabisa mugabo kaca yibagira ko wamwizeye nejo kandi burya ivyo mwari mwizeranya bigenze neza nejo kandi yogaruka kamwizera ariko benshi baca bavyibagira niko twabaye abantu yaga bro twihuse gatonya twihuse kugira nyene turyohere abantu kuko kuryohera abantu ntihajya kubarukorera kanya bro ingwara zibiri zishobora kuboneka iyo umuntu afungura cyane gose kenshi afunguye atakaravye cyambere urumva utakaravye ufunguye n'umucafu urashobora kugwara inzoka burya abantu benshi ntibayimenya yuko burya ufunga utakaravye kugwara inzoka canke ikindi naco giterwa n'umucafu ariho za korera ni nyinshi ingwara ziterwa okay mfatira kano ka micro mpanurira abakobwa kabisa bakunda kujya make up badakaravye les filles d'aujourd'hui murihuta cyane mugabo si vyiza kurumva muko murajya ama make up mudakaravye nibindi nizindi ngorane muzoba muko muriteza umva vyiza rero mwoza muritonda mu bintu mugomba mukore kandi gukaraba ni vyiza ndibaza urabampanuriye bazerajya make up bakaravye kabisa yaga okay asante sana abakobwa mufungura utu make up dutiro mudakaravye barabakebuye au vipi okay bamutazira nde mimi ni lomji connaisseur okay mambo vipi wazee safi akazina ngaha nitwa Chanel kamwe bagutazira kela je ntabazina bantazira agatazira no wigeze uro ya okay mambo vipi safi sana akazina Ernest ndashimiye akatazirano som yes ko bagasigura iki asigura umwana w'umunyasomaliya je asante sana okay mambo vipi poa akazina kale wa Juvenal agatazirano bro kabalelo no musa amazina aranyica kabisa ngenda hura n'amazina menshi okay bro mperewe kuri yo ngaha mpanurira abakobwa bajya make up badakaravye nibaza ko batabahari ntabahari bro okay ingwara zibiri zishobora kuba zoterwa no kujya udakaravye cyambere nikorera naho zitarimbo iyo yawe ya mbere n'amacinya okay izo nizo zibiri gusa nta nzoka zibamo inzoka zirabamo cyane gose ubwoko bw'inzoka yobuzi incagwatsi skalisi na tenia okay cumbirira rero abakobwa bafungura make up badakaravye ati geza nibagezaho nimba baharije nawe ntababona ngira ngo bariho nibaheba ibyo si vyiza si vyiza barashobora kumererwa nabi ko gufungura udakaravye harabamwe ibintu by'inzoka incagwatsi yaravuze incagwatsi cyankwe tenia navuze tenia cyanke askalisi okay urazi kwigana byo bafisa akamaro okay bro ngaha nawe ngarutse ngaha uhagaze neza yego kijambere okay kijambere kabisa uno mwana arakazi bro nawe mbwira ingwara turetse amacinya n'inzoka biba yavuze mbwira iyindi ngaruka ishobora kwiyadukiza iyo abantu bafungura badakaravye apa y'inzoka n'ivyo by'amacinya ndiko ndawa nibaza ko zikuru nizo okay rakugira inzoka macinya byihuse basi byihuse ugira turokora kanya warumikasha avure ampa miliyoni naje kurondera kandi okay ampanurira abakobwa rero bajya make up badakaravye abashobora gufatwa n'izo ngwara mu gihe bo bandanya bagira ingeso yo kujya make up badakaravye yaga okay reka ngaruke kuri no kozi neza na neza warumikasha bro mbwira utugora mugende wahura natwo ngaha muri kano kazi ka rumikasha tugorane twari mikaje ego tugorane nyamukuru kabisa ubona ati utu turanje nayo nonze ku kazi ntitubura nudusanga tuguma tuza tugwamwo nk'umuntu akaza kurotira nkabura amahera byo birambabaza cyane gose rotre nkabura yo ndamuha akagenda handi birambabaza ingorane bari gwa wariko utaranguye navyo birashika ngiye tugwana rote utezwa n'abakiriya kugira barekera aba stopping utudeni twa desa kwa mayini turabona desa ya message kuyishyuza umuntu aziko ni ngora rero nanje sindonka ko kari kanze yimwe nakagenza oya uri mu bandi ncyanje muri uwo mugwi uri muri abo asante sana bro wavuze bagutaze ndariya oya nitwa Chanel je niryo zina ryanje nta gataze muri iryo zuro je rongera ndagutazira ntangora
nta ngorane nivuga nta kibazo kweli nka Teofilo uraryemera apu ujyanyirike Teofilo ntawe nzi nibyo siritazira wamuhaturira oya boy fresh asante bwira rero abakunzi ba Iwacu Top TV ati mugire subscribe nibagire sabone kuri Iwacu Top TV nama ndabikurikirana naje ku telefone nkaraba biranshimisha ngo murazamuka neza big up bambwirire rero ati Iwacu Top TV tugire subscribe okay nsabe nk'abanyamuyinga twokunda ivy'iwacu kuri Iwacu Top TV tukagira sabone turi benshi byo byiza cyane no subscribe kabaye ikibazo wapi ni subscribe David asante kuba bake reka ronda kwitende nakwizende okay yaga ni muri sector zose kabisa ni muri story na video story ariko no story muri business zose kabisa zijya anda kabisa zikiri hazi zikiduga oko no musi nkuko mubona ndi muri atelier kabisa bakora impuzu bashona ushobora kuzana ibitambaro byo byose bakagukorera kandi ugata unezerewe okay ndikumwe n'umusore atavyoroshe ngaha mu gushona kabisa uvuga ati ni pantaro yibati no ikora bivanye na mode ushaka mambo vipi ya shwari bana kajira kako naitwa Hamisi Kastafyura unatoka wapi natoka Bujumbura kwa nini Muyinga Muyinga ni kuja kutafuta maisha umekuja kupiga maisha kabisa uone nini kinachoweza kutokea maisha tu yani kutafuta maisha yani si unajua maisha ya Bujumbura nakuja na huko kutafuta maisha juu ni kupata hiyo hela ya kula tu kidogo ulichokipenda zaidi Muyinga ni kama hipi bro Muyinga nimefurahia sana juu kwa sababu kuna baridi kweli umekimbia joto la Buja kule unasema acha mimi nishuke mpakani kule kwenye mazahabu kule Muyinga hiyo kweli na unachoongea ni ukweli kwa sababu baridi huaga napenda joto spendi wewe kweli unapendelea tu baridi joto wa upendi bro hivi wateja wa Muyinga naonaje tofauti na Wabuja tofauti juu kwa sababu bei sio hali moja juu kwa sababu Bujumbura bei kubwa kama hii nguo inayoshona Bujumbura ni 50,000 lakini hapa 50,000 hawezi wakakubali kutoa hizo hela wanafaa wanatoa 35,000 vitu ya 30,000 mambo kama hiyo lakini sasa kipi kilichovutia mbona Bujumbura ndo bei na ukaja huku Muyinga na wakati bei chea kabisa kuja huko hapa Muyinga mimi ni mtu ambaye ninazunguka juu kwa sababu akanyonyikata guruse nikamenye obgeze yaga kanyoni katagurutse nikamenye ubweze cha mwumva rero namwe yivunitse bica bigenda gute okay bro ariko akazibona kagenda gute ndashima Imana ni ngorane zihura nazo mu kazi ukavuga ati banize ngorane kweli mu gitayero menga novayo mtu kisha jishughulisha na kazi inabidi hiyo kazi kesho tu kitatotokea wewe vumilia tu kwa sababu ndio hivyo ndivyo maisha yalivyo yani unakubaliana na matokeo ya matokeo kwa sababu mimi ninazoea niko mtu mmoja anapokea watu karibu 50 alafu hao watu 50 inabidi wote niwatie kwa mstari so ni kawaida tu sasa bro unawashauri nini watu ambao wanataka kuingia kwenye ufundi cherehani hivi ambao wanataka kupiga kazi kama hizi ni kipi ambacho mnajivunia kutokana na hii kazi hii kazi kwa sababu hautopata hela nyingi za kusema ununue gari hela ya kula tu hii ni kawaida ni kawaida lakini kila kitu unajua ni malengo tu ni mahesabu unaweza kupiga tu hela ukanunua gari ni kipaji utaweza kununua hiyo gari alafu hiyo gari sikufaidiki kabisa bro yani ni madhara gani yanayojitokeza wakati watu wanakula vyakula bila kunawa mikono yao wanauma magonjwa mengi sana kama mawili tu bro nitajie kama magonjwa mawili ambayo yanaweza kujitokeza cha kwanza kwa hiyo wakati tuna ugonjwa coronavirus inatakiwa tunawe kwa sana umeshaiona kama hivyo dakika 5 unanawa kwa mfano tukiachana na hivyo unajua corona tunaambukizwa kwa kupitia njia nyingi na kunawa ni muhimu lakini tangu zamani hata corona haijaja kuna magonjwa tulikuwa tunayapata baada ya kula msosi bila kunawa mikono yetu kama kolera na kuumwa tumbo magonjwa mengi unaharisha sijui ndaweza nikasema tu kolera kama kuharisha wanakwambia hivi unapata vipindupindu kuharisha nini na nini kolera kama mjaelewa basi ndio kipindupindu chenyewe lakini bro nataka nikuulize swali moja
moja tu, alafu tufunge kipindi kama vipi, umalizie kazi zako. Hivi imetokea wewe umemuona mwanamke anakula makeup bila kunawa, unachoweza kumshauri faster ni kipi? Na najua cha kwanza mwanamke ni mazingira. Unaona, mwanamke ni mazingira, na yule mwanamke ambaye anafanya makeup bila kunawa, ule uzuri unakuwa haupo, anaongeza uchafu kwa mwingine. Au anakula makeup. Unajua maana yani anakula makeup bila kunawa. Si inaweza kuleta madhara lakini. Inaleta madhara. Kwa hiyo mwanamke inaleta madhara tu kwa sababu mwanamke ni ambaye anapasha kuoga mara 3 kwa siku. Naam. Haina noma mzee. Tena shukrani. Nakubali sana. Shwari. Ulamisi neza. Ndio kweli. Akazina nitwa nise. Kamwe bagutazira kera mtamu. Banazira nkiri kumwikishire banazira Kanyenzi. Okay. Chena nje bantazira kokoliko. Kokoliko. Ya, inyuma ya kamera turi kumwe n'ubitwa Mango aka Damwembe. Mango. Ukeneye umwembe ukibaza uyu mugabo tuba turi kongaye nyuma cyo guhereza cyo kwereka inzira zo z'imyembe uko bamwita mwembe cyangwa mango, urumva ko amazina cyangwa mange kubiza gafaransa nka jewe nanje nabiciye ko inyuma y'intebe ari yishure narakunda no kunobera cyane. Wewe wanobera mu ishuri? Ya jewe na nize nkubitako. Aya bro. Uvuze amashuri ngahe? Je no. Mbaho mfise amashuri 18 mu deseti. Ndi mwigisha murezi wo muri ntara ya Muyinga. Amashi cyano yikomere kwe ni wikomera amashi kwero mu bintu byinshi. Okay, merci kandi félicitations kabisa, ndabona no muri business we ntubanduka. Merci vous aussi, merci. Okay, ntutugorane ugenda urahura natwo kabisa nko mu rudandaza kwanza duko uno munsi ni kiganiro story na video story, ariko nkaba naje mu bintu vya business, yani business kiri hasi rikiraduga. Ntutugorane ntutugenda urahura natwo. Muna munsi muri business ntabanye mu rudandaza rutonye nk'ubwo wacu ko turahura n'ibiciro, ibiduga ry'ibiciro cyane, ibintu biguma biduga ibiciro birenze. Ego from very depri biguma n'ingorane turiko turahura cyane, cyo usanga rero turiko turakora nta nyungu iriko, nta benefits turonka kabisa, n'amazu dukoreramo y'aba boss usanga ibintu bikunda nuko dushaka kuyariha neza ku mwanya. Rero usanga rero bamwe bagenda bahomba bataha kandi bari batanguye business kugira barako kwiteza imbere. Okay, pole sana kabisa. Ndibaza iduga ry'ibiciro ryamyeho kandi bikongera bigakoroka. Ndibaza yuko ibintu byose bizogenda sawa, dutenyenye byose burya hari abariko barabiturabira hejuru. Aho vipi? Je travyize ariko no munsi ubigero biriko birarenze. Karorero nkino sabune ya Star ni twatanguye kudandaza kuvuna mu gutangura yari ku 10,000, ariko bigeze ku 11,500. Rumba yuko tuyidandaza 5 twijoge twayidandaza so ndanabeshe kuko twatanguye kuyidandaza iri kuri 300. Hari igihe cya corona twirangura 6,000 bigeze kuri 11,500 11,500. N'umusira naho tuyidandaza 500 twubaka 500 gusa. Umva ni bikunda yuko umuntu ashobora gutera imbere muri business ariko arakora. Yaga ntacyo burya no kuvuga cha mu mitwe yose nk'inzuzi kugira ngo ushobore gushika kucyo ushaka. Ndibaza yuko ibintu byose bizomera fresh, ariko bro ntacyo ibi bya business naho bimeze uko no munsi ndazi ko je bizomera neza. Bro cye twibanda no mu ndi buzima huko turokora kanya, burya uroko yakanya unezereje igihugu ko burya umwanya na amafaranga niko bakunda kubivuga sivyo. Nawe ndazi yuko rije kanya urabona ko ibintu bigiye fresh. Bro neza hariho ingwara zibiri woshobora kumbwira zitegwa kabisa n'abantu kuba bariko barafungura badakaravye. Utugwara tubiri kandi twamyeho umuntu ashobora kuronka yari karafungura adakaravye. Je nibaza ko izo ngwara bari ingwara zitegwa n'umwanda. Yego bivuze gufunga adakaravye n'umwanda. Izo ngwara zamyeho hariho nani amacinya, hariho n'ingwara inzoka zo munda, no masaje zibiri hariho na kolera, zo zitegwa n'umwanda. Umuntu kujya akaravye gutora bino vyamwe gumafungura atakaravye cyatabironze. Okay, mpanurira abakobwa bakunda kujya makeup badakaravye.
no bahanura yuko musana nk'ubuko hari bino bihe vya corona bo yuko boza baracaho babonye hose ko kuri buno bose hano tudandaza hariho utudobo tubido n'amasabune baza barakaraba baza barahoza n'ivyo vyamwa bariko baragura ku barabara babifungure babanje gukaraba babanje no kuvyoza kuko kugira kukwirinda izo ngwara ko igwira nazo ngwara. Okay, abakobwa bamukunda gufungura makeup mudakaravye bamwitande Anise au tubabwire gute abakobwa bafungura makeup badakaravye tubabwire ngo makeup sindachumba mjambo limwe. Okay. Mambo vipi bosi? Ninje ataruhusha boss mbona gute? Ndabona urameze neza. Ubona wowe mwakuranga koko. We boss w'umuntu yo kumwera nka bitano boss. Bitano byose kubera iki? Nawe ntaro mustar. Ukoresha ishoka? Ishoka. Oya, ishoka yose. Mbwirira mango damwembe ari inyuma ya kamera tana muri kaneza. Ana muri kaneza kubone. Bamwita mango. Damwembe. Ikidai kamwembe. Damwembe asante sana. Kwanza bamwirire ariko baratwiza bose bagire subscribe. Abo mwese muri ko muratwihweza mugire subscribe. Asante sana bosi. Akazi kagenda gute? Akazi karagenda neza. Akazina ni Abdul. Kaka ndi bagutazira kera. Bo Melchizedek ndabihereje Imana. Ako bagutazira? Nako numvise neza bro. Ndabihereje Imana Melchizedek. Keni Mercedes. Melchizedek. Sandi sana bro. Mukazi kwa kumwa niziye ngora mukunda guhura nazo. Ba ingorane mpura nazo. Bo ingorane dushobora gushika ndiko ndamwa gusanga tumwe abana. Tumaze kuba mugasanga nta mafaranga bazanya kwiye. Usanga turabwira tutamuje kuzana amafaranga kwiye, abacaza batuzaniye amafaranga kwiye. Aja tuyafise naho acataha muhira bakayamuha akayazana. Ako mugasa akagorane yatashe bakayamuha? Ayakosa akagorane. Akagorane kaka ni kabisa uvuga ati Jacques kabisa ndabona kango yumenga nova no mu gikwafera. Mubyo tumupamo. Okay, uku kuntu usanga abantu baza kwimweja, aje kwimweja akazata amafaranga afise amaze kuza. Wamumwa ntabikubwire yuko uri kuramumwa nta mafaranga afise umaze kumuheza. Cavuga ati naje nta mafaranga afise. Ivyo kweri birababaje naje birambabaje ndumva no kumwa umenga sinoza kweri. Kumwe umuntu aje igikorwa bro ntibaguhembe numva ko ari ibintu bibabaje. Ibyo birababaje muga kubera usanga tubimenyereye turi hangana. Okay bro, utugwara tubiri dutegwa no kujya udakaravye. Kujya udakaravye. Bo ashaka kugwara kolera. Okay. Mba ukagwara Mbabi. Inzoka. Ni inzoka. Mamba kujya incagwatsi. Okay. Safi sana. No, manurira abakobwa rero bajya makeup badakaravye. Abakobwa bajya makeup badakaravye. Itwa basaba yuko mu kujya makeup boza mamanza gukaraba. Hanyuma ukaheza ukayihereza. Ukayifungura. Asante sana. Wavuze ko gutazira nde? Abdul Karim. Irindi? Ndabihereje Imana Melchizedek. Nanjye ndakwise Mercedes kuko nanjye woroshe Mercedes Benz bro. Asante sana kandi ubandanye kugira akazi keza. Murakoze. Kama kawaida kama karambuida ni kwa kunywe kabisa tudahengeshanya. Turachari muri story na vijisori muri business kabisa zikiri anga zikiri hasi. Okay, ariko mpuye na mwana mama ngaha kabisa ikora utwiwe adandaza igitoke ngaha kubwira ati igitoke nijya nawe kabisa kandi kwibei poa. Okay, arashaka kubibwira nawe akazina muri kano kanya. Bamwita mama mbe Harahiye. Mama Baju. Ise Baju mbega ngana gute? Sinaka 14. Ndacyarindiriye nk'indi myaka ine urumva kugira ngo nshobore gushika mu rugete. Mama Baju. Yigirire mama Baju mukwe namaze kuza. Karibu. Asante. Okay mama Baju twigiye mu kazi kacu ka misi yose ndabona udanaje igitoke mbega ubu igitoke cyanyuma kabisa uvuga ati ni kinini nyagishobora kugwa amafaranga 2005 igitoke kinini? Kinini. Oya 7,000 8. Aibe nizirenga ngaho. Oya ni cha 10 bifanye n'ingene kingana.
Okay, muri neza kubitoke mama Bajuna nutwe tushida ugenda urahura natwo tugorana kabisa uvuga ati aha nanje ko ndabona umenga mu bitoke nova mu nkaja kudandaza ibindi. Ibitoke ubu turahomba kore ubu ni byinshi biruma bikaburi mafaranga bikaburi isoko nawe nivyo bibonera kweri ngene bimeze. Abanyamuhinga yijukira kugira ibitoke mabaje kugira ati igitoke kiro kirumira mu isoko rero burindiriye iki? Aho bakore gute none? Maze badushorera. Okay, ubona nk'umuntu wo kimugira ati agiye kangahe igitoke mu ndwi? Nka gatanu. Nka gatanu kweri umva gihugu cyugira akanya kanini teke bagiragire n'agaceri bakibagira. Bati nka gatatu mu ndwi basi. Nka gatatu. Buri gitondo kabisa gatoke ni iki hariya. Okay, mama Baju, aho ushobora kumbwira kabisa neza na neza ingorane umuntu ashobora kugira guhura nazo we yariye atakaravye. Akura n'ingorane kweri. Utugwara nka tubiri gusa umuntu ashobora kugwara iyo ariko arafungura utuntu atakaravye. Arahura n'inzoka. Ubu nako narateye aragira ingorane. Okay, mama Baju asante sana. Mama Baju mera kabisa impanuro kubigeme bafungura makeup batakaravye. Oya basha bazubindi kwenda. Mama Baju ngwino bambwire bampanurire bafungura makeup badakaravye. Baze barakaraba kwera ingwara zarabaye nyinshi mu Burundi ingwara ni nyinshi. Ego mukuya. Baze barafungura bakaravye. Okay, bajya ka makeup bakaravye. Mwe baze barajya ka makeup bakaravye. Yaga Baju ati mwigeme umeze neza. Nko akunda ubumbwe nka Bikira Maria. Mu kujya ka makeup sha enda banza ukarabe. Sawa? Oya ntwiteze inzoka imamba scarisi. Ari bavuze inzoka zo mu nda. Okay, mama Baju asante. Ababidondore akazina ninde? Birikunda vyimarwa. Birikunda vyimarwa. Aha akazina mama. Jewe. Ego nyere akazina kawe. Banyitaragira Imana Adija. Adija. Okay, muri kano kanya kabisa ndabona mwese mukoranye hamwe mukora akazi kawe. Kora akazi kudandaza amateke. Mwese n'amateke. Ego n'ibitoki. N'ibitoki. Okay, agateke hariya neza na neza ikiro nangahe muri kano kanya tuvugana. Amajana 7. Utarazi ko agateke kazimbutse jamani. Mwemenye kujya udutoke kugira ngo mushore kumera nkuko. Nkaje ngaha urabona cyangwa nka mango ari inyuma ya kamera. Okay, mama ni ingorane izihe uhura nazo ngaha mu isoko iri kuridanaza amateke yawe n'igitoki? Ingorane duhura baratwiba. Nta nabakiriya tukironka kwera atamahera hari. Abasuma cyane. Abasuma cyane. Uyu aribwa cyane mama. Ngira arasamara? Oya. Ntasamara kweri. Samara kurimo? Wane wakagorane uhura nako? Nta bakiriya turonka umuntu dasanze turyamye twasinziriye kuba atabakiriya turonka. Bishitse abakiriya bakaba bahari kuko kuburi ngaho ndazo murambe mu kazi. Ndazi wahagumye kubera ibintu bigenda neza. Hari utundi tugorane tugenda turibonekeza. Wewe nakagorane ugira muri business naka? Ingorane duhora nazo keshi nizo nyene z'abasuma cakaya n'imizigo ntiboneka neza tuyirose naho kandi ntituyidandaze neza. Byose tubibwire rurima ikore neza. Sawa. Okay, mbwira mama twihuse gatonya akagwara ushobora kuronka iyo uriko urafungura udakaravye. Kamwe gusa umarambira kakabiri. Ngaro mbona ari nyinshi zateye bwa. Oya nka tujye twahamye kera akagwara kamwe gusa ushobora kugira iyo uriko urafungura udakaravye. Amacinya nawe ngaha? Amacinya. Oya amacinya yavuze uriya mbwira nawe kandi kagwara. Nainduzi. Okay, mama ngaha mera impanuro abigeme bafungura makeup batabanje gukaraba. Majambo make ingwara na nyinshi ubu se mbona corona yateye rega majambo make gukaraba. Urumva majambo make baje makeup bakaravye. Ego bakarabe kubera ubu niyo naho uravyumva nyene hakenewe isoko. Abanze asukure iminwe yiwe hanyuma cyo makeup nta kimwe. Asukure iminwe yiwe asukure no ku mubiri wiwe. Okay, hanyuma cyo yifungura makeup hazoba yabihejeje nta kimwe kabisa nta ngorane yishobora kugira. Yaroza nivyarirako. Okay. Akoza nivyo akategura neza nifungurwa gira fungu. Okay, ukategura ka makeup kawugira ufungura ukacubanza no gukaraba hanyuma ibintu bigacho. Ugategura nyene aho uri. Aho karira ka makeup. Ukanagura imeza nyene ukarira ahantu heza nyene hasukuwe hamwe batagucisha mijisho. Yaga, okay, bari bamwitanda hariya. Birikunda vyimarwa. Marwa asante. Nawe hariya? Haragira Imana Adija. Adija asante. Asante nawe. Mururanirwe muri byose. Sister ngaha kabisa byose. Reka ndakwibarize akazino kabwire abariko barakwitegereza bo bakutandi.
Ndayishimiye Violette. Violette ndayishimiye. Okay, akazi kawe kamisi cyose nahanyenda gusanze? Wamaze imyaka ingahe? Umwaka wose. Ibintu biragenda neza. Gake gake. Byihuse ushobora kumbwira utugorane ugenda urahura natwe muri mwaka umaze guhura n'utugorane tuvuga ati kabisa ahaje akabutike ndabona kotemba. Ariko ugira ingorane ukagwaza nk'umwana mu bitaro. Akenshi ndiko navuga ngo utugorane utegwa n'abakiriya ko none wakira umukiriya. Abakiriya baguma ari benshi babonye ko nguma mbazana ngaha n'abandi baraje. Muha haturire. Ahaturire hashi. Muhe. Alo. Uragitahura tu. Ikibazo uragitahura. Okay, navuze ati utugorane ugenda urahura natwo ngaha iyo uri kuradanaza utugorane utegwa n'abakiriya uvuga ati abakiriya bahindure. Abakiriya ariko wa umuntu nk'ideni akaca agenda kinomera ntakuriye. Numva ngo bari ko baragusubiza inyuma. Utudeni twabaye ndase. Neje ko cyo cyanza nyaraka ari gukopesha akantu ngaho. Ndarongo ndahabwa. Nidukopa. Umukopo nejo. Okay, urashobora kumbwira ingorane indwara zibiri ziterwa no gufungura udakaravye? Ingwara zibiri. Ni indwara twamye tugwara na kera kabisa. Yavuga mu Kirundi. Yego mu Kirundi. Cyangwa no mu Gifaransa ubishoboye? Na Gifaransa nzi. Okay, bivuga mu Kirundi. Naho bigiswahili ntacyo. Ingwara zibiri ziterwa no gufungura udakaravye. Ndaguhiya mbere. Inzoka zo mu nda. Yire niyo nagira mvuge burya. Na yinduzi. Okay, twite basi. Okay, mpanurira abigeme kenshi bakunda gufungura makeup badakaravye. Abakabigeme. Makeup niki. Makeup je nanje mbona ruko nyene ni gifungurwa sinzi bakunda gufungura makeup badakaravye. Utu makeup turakunda kwa tunaryoshe niko sinzi. Natwonze. Mpanurira abakobwa bafungura utu makeup badakaravye. Kandi twakunda utu makeup. Yego sawa no kubwira haro ni ibifungwa byinshi utazi muga imbere yo gukaraba mbwira abakobwa abigere bakunda gufungura makeup badakaravye cyo gukora imbere yo gufungura makeup. Barinda gukaraba. Bagakaraba kugira bafungura ka makeup. Okay, wavuze bagutazira nde? Ndayishimiye Violette. Mama Everine ndagarutse wawe. Wowe mugabo umenga kazina wagahishije. Mu mucere ni yingorane uhura nayo. Nta ngorane mfise. Nta ngorane nini. Ibintu byose ni sawa. Nukuvuga ko kuri kuramanikiwe ntahana ntasumye. Asante sana. Mango tegura gasashe hiyo mango. Okay, ariko kabisa reka tubande twibande cyane gose kuri cyatuzanye business twayivuyemo. Mama nakagorane akahe gakunda gukarira abantu bafungura badakaravye mu ntoke. Govinda ntari ibindi. Mama twatugorane twakera twatundi Nya. Yavuze mama we. Nzi kwaje yavuga ariko arafungura. Ayo yavuze. Okay, chumera rero impanuro imwe abigeme bafungura makeup badakaravye. Impanuro baze barakaraba nyine kugira ntibazogware. Kugira bafungure makeup bakaravye. Asante sana. Okay, wao ndio michere ya referee nje gukari no muza kazi ndaza uza kuva ngaho kambwiye ka kazi na kikisilamu. Okay, mama nawe mera impanuro abigeme bafungura makeup badakaravye. Nukuza barakaraba nyene birinde nyene ingwara nyinshi zihashe. Bafungure babanze bakarabe hanyuma bihereza ka makeup. Sabuni n'amazi nyene. Asante sana. Jamani none waje mwese ariko murakoze cyane gose cyari cyo gusa murakoze cyane kandi je ndaje gusoma mukanya ariko ikiro Everine yanyemerenga mangu urafisa gasashe 257 tuvyorosha muri story na video story ndani ya Iwacu Top TV. Muri kumwe n'uwo bitwa aka Kokoriko bingwa amatangazo ariko muri kanya kabisa duhagararanye n'umusore atavyorosha kubwira ati James talent kabisa agiye banywesha hariya mutazi ngene bazikoze reka rero cyenda babwire ndakora G ndanabasigurire ingene zikogwa. Okay, bakwitande bro. Nitwa Godestar. Godestar. Okay, asante akazina bagutazira kera. Tuyisabe. Akazina bro bagutazira hariya je urumva banazira Kokoriko. Godefroid Tuyisabe.
bro ambajije abandi umva iryo site God Star hari tuzina rero hari akera umuntu acotse ibijumbu mu mbonde gariya tugikina ibibariko bagutazira utwo nta duhari natwo waruvize bro sha nturi umuhanga pe nturi umuhanga jewe bari bamaziriye akazina banyita agasashe urumva nariruka nka kuburyo n'umuyaga ndawusiga uramaze kuba umuntu asiga umuyaga ndazura rifise wajyanze iryo zina rishobora kuba rihaditse oya ntago hadika ririmo ni izina nyene bakunda kunyita mu ishuri ngo Lieutenant Kayobe ariko sinarikunda cyane Lieutenant Kayobe Lieutenant Kayobe wabonye saruti Lieutenant ngira brigade basi nanje nshobore no gutwara bakatoni aro okay bro okay twabonye kabisa we mu kazi kawe kamisi yose ufite amajinga aho mfite amaji iyo ni made wikorera wenye niyo wikorera washaka gufata nka zibiri mbona amaranga ari menshi fata amarangi akwiye okay iyi kozwe muki mu micungwe inanasi n'ubuki iyo nayo iyi ni beterave tangawizi n'ubuki zirameze neza ndibaza aryoshye cyane barazikunda ngaha barazikunda nobaza nkande ngaha amaze kuyinywa ngaha ambwira uko imeze umaze kuyinywa ingo mama ngura amaze kuyinywa arirutse uyuhesha yirutse ko bazinenga bwo ntaco ndibaza n'ibintu vyiza bari ndaza kuyihonja sawa turekane n'aba bantu badatahura icyo ico entertainment sawa banze mwanywe ko sha none se mango wewe kutari wansabi ariko mango ndasara uri nyuma ya kamera ariko sha wewe ndo sabi I say in better love sante sana na karameze neza I say ninde no akongana we avuko yayumvise ekasha uragurasha muyimenyera gute mutaguze okay bro felicitation kwanza urakora ikinyobwa cyiza je numva ni sawa kuri jewe ni sawa none wewe wavyumviye gute wikorera wakwigishije hari ikintu bita kwifontera akazi numvise president ari babivuga kubera umuntu usanga yarize akicara ngaha akabura icyo akora umugaje nkoresha ibyiyumviro nk'ubu ejo ndapanga kuzoba nk'icyamamare nyene mfise indirimbo nateguye nshaka kuzosohora ni indirimbo bro hanyuma nibi nyene ni ibintu biba biva mu byiyumviro byanje bindi naraho okay ariko kuri cyo nyine indirimbo reka ndakubwire bro turafise biro iri ngaha nyene kabisa aje kuri commune hajya hari station ya kera hari mikambi y'ipolisi turagutumiye kandi muri Iwacu Top TV kugira ngo uzoshobore gutangaza n'indirimbo zawe uzoba wamaze gusohora sawa kuko ni studio nininya studio y'abantu studio y'imfuvyi n'abafakazi kabisa Iwacu Top TV urashobora kubwira abantu babandanye kugira subscribe okay bagiye subscribe bakole subscribe okay bro karibu sana muri Iwacu Top TV kandi kabisa ndizeye yuko ni G ukunda yumvise ndabona yuko uzotera imbere kandi kabisa neza ushobora kwisabira umubosi ahariho hose icyo usaba nk'umubosi bunyene urose umubosi yo gufasha kugira ngo ino G ishobore kuzamuka izi ni G ziryoshye cyane abantu barazikunda rero n'ibindi bantarerekana ufite uburyo ashaka ko dukorana yoshora umutahe nkakora nta kibazo wowe umutahe ukenewe muri izi G kugira zitere imbere waza ko umutahe ungana gute sindabimenya kuko sindaharura ndacyakoresha uburyo buri hasi butoya okay muganga uri dufate nk'umubosi aragita arashitse wenyene ukaje wewe ukifuza kumutura icyumviro cawe araje kugira ati none hakenewe ngahe wocu mugiye ko hakenewe ngahe sinoca mvuga ibintu biri hejuru cyane gusa namubwira nka miliyoni yokora miliyoni yokora okay wowe umubosi w'umuyinga uri kurahamba amahera mu ndimiro gusa utamenya yuko n'ibindi biriha hari umwana wagufite G na jena yongeje ko bwanje ni guda ni yente alone barida sana imeze neza nena imitaye kabisa abantu bikorere hari umwana ngakora iyi kabisa agaye ziratandukanye uko nazibonye kandi imeze neza ati wewe umuhaye miliyoni yacha twika akabomora hagahira rimwe hari magakora noti sawa bro reka muganda kwibariza gatoya je mwe n'abantu mwamwe ndakunda kubabaza urashobora kumbwira indwara zibiri aho umuntu zishobora kumwataka iyo afungura atakaravye kolera iyindi coronavirus
coronavirus boss kamacinya ashara gucinyurayo umufunguzi ibintu takaravye ndakubwiye harasha okay bro areka ndakwibariza akantu gato manurira abigeme bakunda kujya makeup batakaravye mu ntoki je kugeza ubu sindamenya makeup cyari cyo sinzi wabanza kansigo ucubahanura nyene urumva kuko nudufungurwa nyene ubu muri kino gihe bariko barafungura abigeme ariko babwireyo baze bogira iki batujya batakaravye baze barabanza bakarabe hanyuma bihereza ka makeup bace bagafungura ibintu ni hatari safi sana okay bamwita ndariya nitwa Godfrey Godestar OG washize ko na OG okay asante sana naborohereza kabisa ndababwira ati tubandanye kabisa duteza imbere ivy'iwacu iyi miji ikorera nganyene imuyinga tumusanye nganyene mu isoko rya muyinga wobura gute gushira imitahe ku bantu bikora bitwabo basi ndabashimira cyane bose turi mu isoko mu mafu abo wese sindabemera none se simba twikiye banyita icuma aka koko bingwa amatangazo behind camera ni mango damwembe